jewe ukuntu meze nayobewe ko ndi muzima, nayobewe ko ndi mu ndoto, byose byananiye. Hama saa mezi 16 gusa tugiye kuriha, usanzwe ufise konti ya banki? Oya. Utayifise turashaka kuyikugururira uno munsi nyene usaka, canke uzotubwira umunsi wose ushaka. Kuri iyo konti yawe ya banki tugiye kuyasirako amafaranga y'amarundi twaje tugendanye umuriyoni. Ariko ku rundi ruhande hari n'akabahasha twava dugusigira uzoza urakoresha muri ino minsi. Tugira amahoro, Yesu abahezagire cyane. Iki giseke mwakuye mwibi bintu, Imana iguma igiseseka yongera itsindagira, mugiraho muba mwubahwe, mugira amasaka n'amasakaramentu. Nukuri aha naryohewe, akamwemwe kari mu kunyica. Nukuri muragahora ku ngoma mwambyeyi. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyonda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barenga imifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB, with the key to success. ejo canke hirya y'ejo n'undi mwana yifuza gukina igikino ninde amenye yuko hari abantu benshi bari inyuma bamuraba kandi bamwitaho kandi bifuza yuko atera imbere. Umuntu wese ari muri kino kibanza yakuza kubona
umuntu wese ari muri kino kibanza yakuze agukunda. Mu bisanzwe ibi biri imbere twabizanye kugira ngo bizogufashe muri ino minsi, ariko si ibi nyine twaguteguriye, hari n'ibindi twaje tukuzaniye. Nagira nsabe mu cubahiro cabo komite twari kumwe ishobore kuza hano muyibone abo twateguranye runo rubanza, twafashanyije kugira ngo ibintu byose bigende neza. Bari ngano basaba yuko bo byaguruka, ariko ku rundi ruhande sabe abaririmbyi bashoboye kuza nabo nyene bavyaguruke mu cubahiro cabo baze hano. Abaririmbyi bashoboye kuza sabe umwigeme yatowe nk'umwigeme yasumbije abandi mu ihiganwa ryo mwigeme mwiza mu gihugu cy'u Burundi, nawe nyine ari hano yitwa Dative. N'abantu bose twavanye mu gisagara cya Bujumbura bavyaguruka bari bose, harimo n'usanzwe arongoye Bezeko yaradufashije cyane mu mukomere n'amasi menshi. Aba rero mubona hano abo twavanye mu gisagara cya Bujumbura bose mu byaguruke. Aba rero mubona hano nibo twagiye hamwe n'abandi benshi basigaye mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo dushobore gukora kino gikorwa. Hari abandi bagize ico baterera ariko batashoboye gushika hano bivanye n'ubuzi barimwo, nico gituma bashitse hano. Naba mubona nosaba yuko mu bakomera amashyi menshi cyane. Muvyeyi, turagukunda, turakubaha, no gusaba yuko navyaguruka ukaza hano hama tugushikiriza ivyo twaje tukuzaniye. Ndaza gusaba komite imuzanire kajya gakado twaje tumuzaniye. Muri kajya ako gaseko ubona ngaho komite iri iguhereze aka n'agatenge. Iyo ugiye kuraba umuvyeyi ni ngombwa umuha igitenge, kuko umuvyeyi aba akeneye igitenge. Si ibyo gusa, ndaza gusaba abaririmbyi twagendanye nabo nyene reka tubwire ko nk'umujyi w'igisabira kugira ngo dushobore kwerekana ibyo twaje tumuzaniye. Ibintu byose bishobore guca mu muco, ejo canke hirya y'ejo n'ubundi muntu azogira ico akoze agikore mu muco kugira ngo ibintu bigende neza. Iki ni igitenge twaje tukuzaniye nk'umuvyeyi twubaha, nk'umuvyeyi dukunda. Imana ibandanye iguhezagira, ubandanye utera imbere. Ico ni ca mbere. Ica kabiri twaje tukuzaniye, ndasaba abaririmbyi twagendanye musobore kwegera imbere abaririmbyi bose twagendanye, musobore kumuha. Baratubwiye yuko amamesa atari kirenga, turavuga dutereka tukuzanira amakoto kugira ngo ibintu bigende neza. Abaririmbyi bashobore kukuhereza aya makoto twashiye kuza tukuzaniye, n'ayandi mavuta kumbure muzokenera mu rugo. Aya n'amavuta uzokoresha y'amakoto uzoyakenera cyane. Baguhereze muvyeyi. Hama abaririmbyi mu kanya tugiye kwakira n'usanzwe arongoye ishyirahamwe ryitwa Bezeko. Baratubwiye yuko ubuyi ari bwo bubutunze cyane. Turavuga duti reka tukuzanire ubuyi uzonwa amezi agera kuri 3. Ndasaba usanzwe arongoye Bezeko abamuhereze ubwo n'ubuyi twaje tukuzaniye. Ariko ku rundi ruhande ndaza gusaba n'umwigeme yitwa Dative yatowe nka Miss Popularity muri Miss Burundi.
baratubwiye ngo agacerura agafungura ariko ni buke buke, turavuga duti reka tuguzanire n'ibiro 25 by'umuceri. Ngibyo ngaha uyu n'umwigeme yatoye nk'umwigeme yasumbije abandi mu bwiza. Hama ndaza gusaba n'abandi baririmbyi bari ngaha kuko agaceri kansi agatsima gakunde, ubwo n'ubufu bw'ibigori twaje tukuzaniye. Hama baratubwiye yuko agasukari utagakunda cyane ariko ufu umusiramo gake ariko bigende neza. Twarakuzaniye n'isukari, amagaba naze amuhereze. Aba nibo babaye abambere mu kuvuza ingoma muri uno mwaka, kandi agashimwe bagakuye ngaha nyene mu ntara ya Gitega. Igitenge uracambara kigacafura, urakenera agasabuni. Twarakuzaniye agasabuni, mugenzi wanje nawe nyene w'umuririmbyi amfashe aguhereze. Ariko turavuga duti none mu rugo niyo batekesha amakoto gusa, abandi ntibazokenera gufungura, murakeneye n'amamesa. Twakuzaniye akabido k'amamesa, dusabe Chico na Dramati muri Bantubol, n'umwana wa Fizo ashobore kukuhereza. Ariko rero si ibyo gusa, baratubwiye yuko hariho urushinge bagutera rw'ibihumbi 12. Nibaza yuko ntihenze, ni 24. Ni 24, nta kibazo. Urakoze cyane. Kamara kwezi. Ni 24. 24 ku kwezi. Kamara kwezi. Kandi amafaranga yose si ukuvuga ngo ni ibintu ngo tugiye kurondera, asanzwe ahari, ari no ngaha. Hama saa mezi 16 gusa tugiye kuriha, usanzwe ufise konti ya banki. Oya. Utayifise turashaka kuyikugururira uno munsi nyene ushaka, canke uzotubwira umunsi wose ushaka. Kuri iyo konti yawe ya banki tugiye kuyasirako amafaranga y'amarundi twaje tugendanye umuriyoni. Umuriyoni w'amarundi, ayo n'amafaranga ahari uzoza urakoresha ico uzoba ukeneye cose. Turaza kukugururira konti ya banki, uzoza uratorako ayo mafaranga. Ariko ku rundi ruhande hari n'akabahasha twava dugusigira, uzoza urakoresha muri ino minsi. Tugira amahoro, Yesu abahezagire cyane. Nyakubahwa waserukiye musitanteri wa komine nziza yacu ya Giheta, nyakubahwa warongoye uyu mugwi waje kutugarukirako, banyakubahwa mwese umwe mu cyubahiro ciwe Imana yamuhaye. Tugire Kristo. Kwizina ryanje naserukiye umurwi wa Ninde, nkaba rero nsanzwe nkunda uyu mupfasoni kuko twabanye, twatanguranye iki gikino cacu Ninde giteye iteka ikomine ya Giheta, kigatera iteka ndetse n'intara nziza yacu ya Gitega ndetse no mu Burundi bwose. Jewe rero nagira naho mwavuze ngo ndabakira, yego reka mazira agacishemwo. Karibu ngahi wacu,
turabahaye ikaze, mwicare tuyage tuganire, mbere mboneraho no gushima nkenguruka uyu mutima mwagize kuza kugarukira kuri umuvyeyi yasanzwe ageze kure mu ngwara. Nagira nsabe abagenzi bari kumwe ngaha, turi kumwe ngaha, tubakomera amashi dukura ubwatsi. Mu minsi yahera uyu mupfasoni yagifatwa, byaradutangaje, turabura iyo tuja niyo tuva, mugabo turagerageza kumutabariza ducishije ku rubuga ngurukana bumenyi. Abatari bake nukuri barumvise akamu nabateye, baramwitaho, naje ndamwitaho. Mwaboye aho mwamusanze, kera siho yaba ahantu kure yacu, mugabo tugira inguvu zo kugira ngo tumwiyegereze, hamwe amagara mukitse tube hafi yiwe. Ndetse ku magara yiwe abantu batari bake baraje kumugarukirako, bamuzanira utuntu nk'utu mwazanye tumufasha, mbere agacagira ingoga. Nko mu minsi mikuru ya Noeli nabonane baraza kumuraba bakamugarukirako, mbere n'ingwara yarafise igacigabanuka. Kuri uno musi rero akanyamuneza ni keshi, ntaworonka inyene bashimira. Mwe mwavuye mu ntuze Bujumbura na Gitega, hariho nabandi bavuye ngaha twahejeje kwakira kubera baja kure bamaze kugenda. Twari twanaganiriye nabo nyene, yemwe batuye udukwi bari bagendanye. Ntaworonka rero inyene ashima. Muragahora muragira umutima mwiza, umutima w'urukundo, umutima wo gufashanya no kwitaho abagenzi. Suyu gusa, eka nabandi bo muri Ninde turiko turagenda, nimwumva tugwaye na twebwe muratugarukirako. Uyu mupfasoni turamukunda, hamwe tumubuze je harabona bwiye nti jewe mu bisanzwe ndi kubera tumva ntisa n'uri karapfakara, kuko niwe wa mbere twakinana abantu bakaryoherwa. Tutaravuga n'ikintu na kimwe baca bakuma amashi, baca batwenga. None ga yemwe mwumva nzogira gute? Nagomba rero simeshi novuga, uwo mutima mwagize Imana ibubahezagirire. Ibi bintu muzanye Imana izubasubirize aho mwakuye na mwebwe, ndetse iyo tuba twari tuzi aho muri twogiye kubaramutsa na twebwe tukabagarukiraho. None muri kure na kure yemwe. Aho rero banyakubahwa, norangiza nkengurukira n'ikinyamakuru Jimbere, kuko nico duherutse gukorana. Batanguriye kuri jewe, hama barantumuye ndamujana ndamushigikira, hanyuma aravuga ubuzima rimwo. None murabona yuko akamo mwakitavye. Turabakengurukiye rero, Imana ibahezagire, muze kugenda tangorane, ize gukura mu nzira imitego yose y'amashetani yobazibira, muze gushika aho mwavuye mutekanye, munezerewe. Murakoze, tugire Kristo. Jewe ukuntu meze nayobewe ko ndi muzima, nayobewe ko ndi mu ndoto, byose byananiye. Urukundo muze mugumane, iki giseke mwakuye mwibi bintu, Imana iguma igiseseka yongera itsindagira,
mugira aho muba mwubahwe mugira amasaka n'amasakaramentu nukuri aha naryohewe akamwemwe kari mu kunyica nukuri muragahora ku ngoma mwamvyeyi muragahora n'umutima w'urukundo mwanya kugira imana hanyuma rero muriko murashogomanga musubira imuhira umukama agendera ampezagirira arabampezagira hezagira imbere n'inyuma hezagira mu mbavu zose aho honyura hose abampezagirire mushogomage mushike mahoro mwuzuye ugweze mugabo mukama ubu mutima w'urukundo nk'ubu jewe sinoronka ukuntu nshima umushobora byose wenyene niwe nsaba niwe azobampera ishimwe ribabereye muragahezagirwa na rugira byose Of course, my name is Ami Pro the MC. Turi ni mu ntara ya Gitega neza na neza ahitwa Kabanga kuri zone Kabanga aho twaje kugendera abakinyi baninde mwese musanzwe muzi mwese musanzwe mukunda iyo uvuze abakinyi b'igikino ninde muraza kubona Kireko muraza kubona Adrien umugambi rero nuwo kuza kwereka urukundo Adrien asanzwe akina ninde twaduganye n'abaririmbyi bahano mu gihugu cy'u Burundi benshi bazi benshi basanzwe bakunda turi kumwe na David kuva mu mugwi Victoria's Team baherutse gusora indirimbo bise Ekisa David ndakora mu kico amahoro cyane turi kumwe hano mu ntara ya Gitega aho mwaje kugendera Adrien umukinyi w'igikino ninde kubera iki mwaje kugendera Adrien w'igikino ninde ga David twaje kugendera Adrien mu ntumbere yo kumugarukira ko amazi misakitswe n'amagara natwe twarabyumvise turavuga tuti ko bimeze uko turashaka kujya hamwe tukagira icyo dukoze kugira ngo dushobore kumugarukira mu ntumbero y'urukundo mu ntumbero yo kumugarukira ko turi kumwe n'abahurikiye mu mugwi ndangakaranga tw'amagaba baje banaberewe bambaye udupira twanditse ko umukozo fest bariko baranategura na festival bise umukozo fest ndi kumwe na kumwe na Gigi bose bahurikiye mu mugwi ndangakaranga tw'amagaba ndabaramutse muboneka mu mahoro ameze neza ga yego turashima Gigi n'amahoro n'amahoro yego ndabona mwambaye umukozo fest umukozo mbega hajya n'ijya umukozo tuko turategura mu kwezi kw'indwi biriko biragenda neza turi mu ntara ya Gitega twaje kugendera Adrien n'umukinyi w'igikino ninde kubera iki nk'abaririmbye kuza mu ntara ya Gitega kugendera Adrien ego na cyane ubwa Adrien ni umuntu umwe ari nk'icirore mu bantu bafite impano zitandukanye taravuka kuva tukiri bato batangwa kuzigaragaza natwe tukaba turi nk'abanyempano kumushigikira urumva ko ari ngombwa yes nuko abo nabahurikiye mu mugwi ndangakaranga troupe amagaba tubandanya turondera n'abandi ndi kumwe n'uwitwa Dramati kuva muri Bantu Boy no mwana wa Mugani Desert kuko iyo uvuze Bantu Boy urabona Fizo n'abandi benshi kaka assalamu alaikum meze neza uri mu ntara ya Gitega kubera iki kuza mu ntara ya Gitega no munsi ni kwera ko hari habaye akamo ko kuza gufasha twese twakuze tugwana ntamwe basanzwe bakina kwa ninde kandi Gitega basi kwandikisha amateka Gitega mu kuririmba waje mu ntara ya Gitega wabonye abakinyi b'igikino ninde cyane Adrien wamubonye gute nubwo yabutumwa kubutekerera abantu bose atashoboye kuza hano ariko n'abantu bagira ico bakoze kuri Adrien kandetse no kubandi umuntu w'umutima navuga ko uko namubonye nasanze bitandukanye cyane mugavye yagiye gutandukana aruko cyane yumvise igikorwa cyatuzanye bikaba byananyeretse ko iyo ukoze neza kenshi irashika ku bantu kandi ikagira icinduye muri bo bisigura ko nimba namubonye kujya ameze neza ko n'abandi twabandanye tubakorera kuko urukundo rw'abantu akamwimwe kakagaruka harimo umukobwa witwa Sore ibintu byiza cyane kubona ko umukobwa witwa Sore telefone nagushimiye yes nuko turi kumwe kandi na Dative aheruka gutobonka Miss Popular cyangwa Miss Popularity yasubije abandi bigeme mu match
majwi eka ndetse no mu bwiza kuko murabibona ku masanamu asanzwe ari mwiza. Dative ndakuramutse. Mahoro meze neza cyane na naguketse. merci Amahera sene ntazopfa nibagiye no munsi uri mu bantu baba miliyoni ari sene yavuze ariko ravuga ngo abantu bari muri kuza kwa Miss Popularity. umva iryo jambo ryarangiye cyane hama ikindi kintu abantu batazi kubera yuko igena mu ntara yacu kuvuga yuko ari ikintu umuririmbyi arindi kirundi cyane kandi umwanditsi baranyemereye rero nk'abantu usanga kubikora kabisa uba mu gisagara cyangwa tugenda n'abagenzi bakavuga ikirundi cy'indani uri mu ntara ya usanga nawe uri kuratakaza ikirundi muri wewe uba hageze kwandika usanga uri kwandika amajambo atari deep mu kirundi ariko jewe nkeneye kwiyibutsa amajambo akomeye mu kirundi ndaraba ninde no kuri YouTube ndayirondera nkumviriza amajambo amaterme yabo ibiki ibintu byatwubatse tugije no kwino saa tumitsko turi rero amajambo nkani je nkwiye gukoresha mu ndirimbo zanje kugira naryo no kunya byakiye n'ujya munyagihugu muto kandi nkuko uwo bakorana mutamadeho twita kireko yabivuze ikintu twe dukiye kubandanya oya ariko ijambo nk'iyo ryo kwishinga umuntu urumva rimenyerewe muri tekerera abandi bariko baradukurikirana nka Miss Popularity canke nk'umigeme yasumbije abandi majwi ndetse no mu bwiza n'ubwahe gatatu. Ubutumwa no batekerera nifatiye ku karorero kuba narabaye Miss Popularity jewe nta ruhara runini ndabifisemo n'abantu bamfashije rero gufashanya ni ikintu kidasanzwe uyu munsi niwe dufashije ejo wewe ushobora kuba ukeneye ubufasha nawe rero twe duke kubikora kunda kubikora nk'abarundi uyu munsi hari umuntu ukeneye ubufasha twamuba hafi byo kuko natwebwe ejo tuzaba dukeneye abandi badufasha. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none good mixing and mastering. Ghana Key Records RTB with the key to success.